ndabaramukije mwese. Uno munsi mbanza kubabaza ikibazo. Amafaranga yanyu arakora iki muri banki muri uyu mwaka wa 2025? Mbe muba muzi icyo amabanki akoresha amafaranga yacu? Je nahora nibaza ko buri muntu ajanye kubikisha amafaranga yiwe hari hagasandugu yisangije bamushiriramwo ku buryo bw'ukagarutse kuyasaba bugurura ka gasandugu bakamuhereza amafaranga yiwe akigira. Ariko suko bikora. Ntuzutangara igihe kimwe ni waja gusaba amafaranga yawe muri banki bakubwire ko atayahari. None baba bayakoresheje iki? Abarihe? Barayadandaza. Baba bayahaye uwundi muntu afise ubwenge mu bijanye na finance gusumba wewe. Wowe urayatwara timbikira uhapfuye wa muntu akurusha ubwenge acaza kuyasaba. Ayasaba banki ikayamuha akaza kuyakoresha business ziwe, ariko akazozera ariha inyungu buri kwezi. Nico bita credit, ideni. Ariko izo nyungu ntibaziriha wowe n'amafaranga ahubwo bariha banki. Nico gituma amabanki aguma atunga ababitsa amafaranga yabo mu mabanki nabo bakaguma bakena. Muri make ujanye amafaranga muri banki ngo mbikira nta na kimwe buri kurunguka, nta na kimwe, ahubwo urahomba uko usubiyeyo. Niyo bazoguha ya mafaranga yawe yose uzosanga wahomvye kubera inflation canke iduga ry'ibiciro vy'ivyankenerwa. Kugira tubitegere neza, reka dufate akarorero. Ku itariki imwe y'ukwa mbere umwaka wa 2021 wajanye kubitsa amafaranga miliyoni 2 z'amarundi, hanyuma yagumizayo gushika ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 uvuga uti reka nje gutora twa dufaranga twanje ngira umunsi mukuru n'umuryango. Banki guhaye za miliyoni 2 zawe utaha uryohewe ngo mwarambikiye kandi mwarakoze cyane. Ariko ico womenya niki kubera inflation muzoba utwaye miliyoni 2. Dufatiye ku biharuro vya berbe mu mpera z'umwaka wa 2021 inflation cyangwa umuvuduko w'iduga ry'ibiciro byari ku rugero rw'8.4%. Mu mwaka wakurikiye 2022 byasimbiye ku rugero rw'ibice 18.9%. Umwaka wa 2023 waheze inflation igize ku bice 27 n'igice kimwe kwijana. Aya mafaranga yawe kugira gumana agaciro nka kamwe yari afise mu mwaka wa 2021 utegerezwa kongezako umuriyoni n'ibihumbi 273 n'amafaranga 500 y'amarundi. Ni kuvuga wahomvye kure cyane ibice birenga 50% by'amafaranga wari ufise mu mwaka wa 2021. Uracashaka kujana amafaranga yawe muri banki? Kubera iki ubika amahera muri banki kandi le banki centrale ziguma zemprima amafaranga? Amafaranga barayemprima kubera ko ni impapuro. C'est ça l'inflation. Hari video nabahaye imbere y'uko umwaka w'2024 uhera. Nababwiye ko ibintu bigiye kuba bibi cyane. Ibintu bigiye kuba bibi muri uyu mwaka dutanguye. Iduga ry'ibiciro rizokomeza kwiyongera ariko umushahara wawe ntuzokwiyongera. Niyo uzokwiyongera uzosanga ukiri muto ugereranije n'iduga ry'ibiciro by'ivyo ukeneye. Rero muri iyi video navuze ko utegerezwa gufata des strategy nshasha kugira uharokoke. Imwe muri izi strategy ni kugira competence cyangwa ubumenyi mu bijanye na finance, mu bijanye na bourse. Comment investir en 2025? Mu gihe atakintu na kimwe uzi muri ibi bintu ntuhangayike. Turi ngaha ku bwanyu. Amabanki muri umwaka wa 2025 azotakaza inguvu kubera iterambere ry'ifaranga ry'ikoranabuhanga yitwa crypto money. Mu mwaka wa 2009 Satoshi Nakamoto, inzobere mu bijanye na mudasobwa, yavumbuye ifaranga rishasha gita Bitcoin.
intumbero yiwe nabo bari kumwe kwari gukora ifaranga ritazogenzurwa na banki nimwe yo kwisi. Iri faranga rikiza abantu ntibagizera, nibemera ko mu myaka mike rizohindura isi, cyane cyane mu bijanye n'amafaranga, nayo murazi ko ari yaganze isi. Mu mwaka wa 2010 bitcoin imwe yagugwa 0, inyuma hari ubusa bubiri n'ibice bitatu by'amadolari y'abanyamerika. Transaction ya mbere yabaye muri uwo mwaka nyene, aho wari umuhinga mu bijanye na mudasobwa bamwe bita ba developer yagura pizza ku ma bitcoin 10,000. Uyu munsi bitcoin 10,000 ziri mu gaciro ka miliyari dimwe y'amadolari. Murumva uyu muntu yagurishije pizza ubu no mu miliyardere mu madolari y'abanyamerika. Ibi nta handi bishoboka atari muri crypto money. Mu mwaka wa 2013 agaciro ka bitcoin karaduze kagera ku mafaranga 1,000 y'amadolari y'abanyamerika. Icyo gihe imbonera kure batangiye kubona ko bashobora gushiramo imitahe, kandi ababikoze ubu n'aba miliyardere mu madolari. Ubu nibo batwara inosi yacu, nibo bategeka ibyo bavuze rikumvikwa. Mu mwaka wa 2017 bitcoin yaraduze igera ku 19,000, ariko mu mwaka wakurikiye mu 2018 ryarakorotse rigera ku 3,000. Aha batari bafise ubwenge mu bijanye na bourse barahahamutse ndetse banadandaza n'utwo bari basigaranye, ariko abari babizi, abari baciye ubwenge baciye banagurira bamwe ariko baradandaza. Inyungu kuri bo yarabaye umurengera, uko mu mwaka wa 2021 bitcoin yaraduze cyane igera ku 69,000 by'amadolari y'abanyamerika. Ubu tuvugana bitcoin imwe ihagaze mu gaciro k'100,000 by'amadolari y'abanyamerika. Mu mwaka wa 2010 uwaguze bitcoin agatanga amadolari 3 ubafise imiliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika. C'est pas une science fiction, c'est réel. Muri abo bavyungukiyemwo harimwo uwafonze uwashinze iyi bitcoin ari we Satoshi Nakamoto. Niwe wa mbere, niwe patro afise bitcoin zifise agaciro k'imiliyari 76 ni miliyoni 67 z'amadolari y'abanyamerika. Inyuma yiwe hakurikira Changpeng Zhao, akaba ari washinze Binance, ubu afise bitcoin zifise agaciro kama miliyari 47 n'ibicindwe by'amadolari y'abanyamerika. Ku mwanya wa gatatu haza Brian Armstrong. Uyu nawe ni patro wa Coinbase, akaba afise bitcoin ifise agaciro k'imiliyari 11.5 y'amadolari y'abanyamerika. Hari n'abandi benshi. Kumbura ucugira inyota nawe yo kugura bitcoin nturira busema, kuko bitcoin si nk'amafaranga banki imprime kushatse. Ku isi nzima hari bitcoin imiliyoni 21 gusa. Nizi gusa ntizirengize, ni nk'inzahabu. Amatoni y'inzahabu ziri ku isi araharuye, nta yindi grama yiyongerako. Nico kimwe na bitcoin, nta ishobora kurenga kuri izi miliyoni 21. Niyo mpamvu agaciro kazokomeza kwiyongera. Inyuma y'ivuka rya bitcoin hari izindi crypto money zaje ziyerekeza. Aha twavuga Ethereum. Project ya Ethereum yabaye presente mu mwaka wa 2013 na Vitalik Buterin, yari umujene programmer, yari inzobere mu bijanye na cryptography, akaba ari mu bashinze Bitcoin magazine. Uwo mushinga wa Ethereum waje gushurwa mu bikorwa mu mwaka wa 2015. Ubu Ethereum imwe igurwa 3,350 y'amadolari y'abanyamerika. Hari n'izindi altcoin nka Solana, BNB n'izindi. Inyuma y'izi altcoin hari n'izindi bita meme coins zifite agaciro gatoya kandi ziri volatile cyane, ariko abazi gufata risk bariko barazigura uko bazi neza yuko zohindura ubuzima bwabo. Akarorero ni meme coin yitwa Pepe. Uyu munsi igugwa ndemane yanye ndabivuge gute, igugwa amadolari ubusa ni 0 n'ibice 0,000 180
by'amadolari y'abanyamerika. Ni ukuvuga 0,0008 dolari. Inyuma ya 0 hari amazero 4 n'ibiharo 18 by'amadolari. Abahinga mu bijanye na cryptography bavuga ko ishobora kugura dolari rimwe mu mwaka wa 2050. Iyi Pepecoin bavuga ko ari project ya Elon Musk na Donald Trump. Abazi gufata risk bariko barayigura cyane. Mwibuke Bitcoin mu mwaka wa 2010 yagugwa 0,003 dolari. Kuvuga amadolari ubusa. Inyuma y'ubusa hari ubundi busa butatu by'amadolari. Iyi Pepe nayo uno munsi nyimba ufise dolari rimwe. Iryo dolari rimwe ryawe rishobora kugura Pepe ibihumbi 53 n'ijana na 34 n'ibice 96. Bigenze ko bariko barabivuga. Ikagugwa dolari rimwe mu mwaka wa 2050. Uwashizemo iryo dolari rimwe azoba afise ibihumbi 53 n'ijana na 34 by'amadolari y'abanyamerika. Muri cryptomone nta kidashoboka. Temwanyaje mwavyumvise ni Bitcoin n'abamiliyarderi bavyungukiyemo. Abamiliyarderi bakazoza bariko baragura ama meme coins. Ayagugu ubusa adashikana ni dolari rimwe. Kuko ushizemo igihumbi $1 muri ico gihe azoba ari umumiliyarderi. Ushizemo ijana azoba ari umumiliyarderi. Ushizemo dolari rimwe azoba afise amafaranga menshi. Twatanguye video tuvuga uruhombo ugira mu kubitsa amafaranga yawe muri bank. None nk'ubu no kubwira ko hari yindi bank legit regare. Sindiko ndakubwira za scam, sindiko ndakubwira za pyramide do ponzi baza kukubwira ngo shiramwe amafaranga ngo bukeye ungukijana kwijana. No, ndiko ndakubwira bank, ariko yoyo nta mu intermediaire abamo. Ntibahengera ugiye ngo bace bafata amafaranga yawe ngo bayaha undi muntu agende kuyungukira. No, ndiko ndakubwira bank atamu intermediaire n'umwe ifise. Iyi bank nta inflation bamwe kuko turi muri cryptomone, ntituri muri za mpapuro amabank akomeza kwimprima buri munsi. Iyi bank ndiko ndakubwira ni Binance. Yes, Binance. Iyi bank ifise abakiriya canke aba utilisateur bagera ku miliyoni 170 kwisi yose. Iyi niyo bank ya mbere kwisi muri cryptomone. Hacha kwa transaction menshi ku munsi agera ku miliyaridi 76 z'amadolari y'abanyamerika ku munsi. Kuri Binance hakorerwa ibintu vyinshi: achat et dépôt de cryptomone, trading B2B, staking canke kubloka kujya mu bigenza ngo compte bloqué, aho hitamo igihe ushakiye imisi 30, imisi 60, umwaka no kuduga. Kandi buri munsi buri faranga washizemwo rikaguma ari vyara yandi. Ico bigusaba gusa nukumenya utunosho duke cyane kuri iyi bank, nukumenya uko ikora, navyo ntibiguhangayikishe. Turi ngaha ku bwanyu. Ukaba wumva ushaka kujana n'iterambere ry'isi cyane cyane mu vy'ubutunzi, crea compte ya Binance ubunyene. Naco bigusaba uretse guteresharija application cyane kwiyandikisha en ligne uciye kuri lien nabahaye iri muri description y'iyi video.